Yesu nahabwa icubahiro bene data, nongeye kugirirwa ubuntu n'Imana. Ndagira ngo uyu munsi twongere gusangira amajambo akomeye cane. Ndagira ngo dutangurane inyigisho nziza cane ku bakristo bose, abari mu magurupe yose, abari mu madini atandukanye, mwese ndagira ngo muze dufatikanye iki gikorwa ciza c'umwami wacu Yesu Kristo. Yesu yaradutumye gukwiza ubutumwa bwiza mu mahanga yose, mu makungu yose, mu miryango yose. None rero ndagira ngo nawe ntucikwe kandi ntuhombe ndetse ntuceregwe. Uyu munsi rero turagira ngo dutange intangamarara canke ico bita introduction. Iyi ntangamarara rero turaza kuvuga ku bice bimwe na bimwe tugiye kuzogaruka kuvuga. Imana igomba yuko tubwira abantu muri no misi ya nyuma. Yesu aragomba aze asanga ishengero ryiteguye. Ndagira ngo rero mwene data uri nawe witegure, ube maso, ugabe, umesure ikanzo ryawe, wicare witeguye ko umuherezi mukuru, umwami wacu Yesu Kristo, Mesiya warobanijwe amavuta, akaba n'umwami w'abami, agiraze gutora umugeni, agiraze gutora ishengero, abera mwitegure mwese aho muherereye hose. Haleluya. None rero turagira ngo tuze turabire hamwe ibice bitandukanye. Igice ca mbere tuzorabira hamwe ingene amadini yayobeje ishengero. Mu vyo yayobeje ishengero harimwo ibijanye n'ibigira cumi bitangwa bigashikirizwa umuherezi. Murazi ko kera vyashikirizwa umuherezi yitwa Aroni canke abamukomotseko. Uyu munsi umuherezi ashikirizwa ibigira cumi ntabwo ari uwo mu Balewi, yakomotse mu Bayuda. Imana ishimwe cane. Aho rero tuzohabonera ibitandukanye bikomeye bigaragaza ukuntu umuherezi akomoka mu Bayuda ariwe Yesu Kristo atigeze asaba ibimazi, atigeze asaba imishuzo, atigeze asaba amashikanwa, atigeze asaba ibimazi biva amaraso. Na cane cane aha turagira ngo tuvuge ibigira cumi, ikimazi c'ivya cumi, ibitangwa, ibizanwa vyinjiranwa mw'ishengero vy'ivya cumi, vya bindi vyahora bihabwa umuherezi. Yesu ntiyigeze asaba ibijanye n'ikigira cumi. Tuzogenda rero turabira hamwe kuri iyo ngingo, turabe mbega Yesu yarasabye ivya cumi, mbega ko Aroni yasabye ivya cumi akomoka mu Balewi, ko Imana yari yarahaye ubutegetsi Abalewi bwo kuzohora aribo bakira ivya cumi. Mbega umuherezi akomotse mu Bayuda, mbega caza nawe asaba ivya cumi, asaba vya bindi vy'imishuzo, asaba vya bindi vy'ibimazi, mbega wewe azakora gute? Bibiliya iratubwira yuko azoza akora mu buryo bwa Melikisedeki. Imana ishimwe cane. Rero muzomenya itandukaniro y'ubuherezi bwa Aroni n'ubuherezi bwa Yesu Kristo. Aroni akomoka mu Balewi, Yesu Kristo akomoka mu Bayuda. Imana ishimwe cane. Kandi Aroni yari umuntu apfa ntagaruke ntazuke, ariko umuherezi akomoka mu Bayuda ariwe Yesu Kristo nuwapfuye hanyuma akazuka inyuma y'imisi 3. Imana ishimwe cane. Kandi yitwa umwana w'Imana. Ariko wakomotse mu Balewi yari umuntu asanzwe apfa, kandi yinjira rimwe mu mwaka mu rusengero rw'ahera cane, ahantu hitwa ahera cane yahinjira rimwe mu mwaka. Ariko uyuwe wo mu Bayuda ariwe Yesu Kristo umwana w'Imana, wewe yinjiyemwo rimwe rizima, kandi akazohora ari umuherezi ibihe bidashira. Yesu ashimwe cane. Ico ni ca mbere tuzokwiga. Hanyuma ica kabiri ni kijanye n'umubatizo. Umubatizo murabona yuko amadini agenda yipangira yishiriraho urutonde. Ndagira ngo ico naco tuze tugigarukeko. Mbega intumwa zo mu kubatiza zabigenza gute inyuma yuko habanje kubaho urya mubatizo wa Yohana? Imana ishimwe cane. Inyuma y'umubatizo wa Yohana, mbega haciye haza umubatizo wande? Haciye haza umubatizo wa Yesu Kristo.
umubatizo wa Yesu Kristo none byagenze gute? Ni gute babikora? Ni gute babikora? Ni gute babatiza? Byagenda gute? Uno munsi abantu bariko barabatiza gute? Mbega bimeze gute mu madini hirya no hino ku isi yose? Habaye ubuzimire budasanzwe, ivyo abantu bagenda bakora, buri wese agenda ashiraho application yiwe, formule yiwe, uburyo ukuntu abivuga n'ukuntu abikora, vyose bigenda biza binyurana. Ndagira ngo ico tuze tukigarukeko kijanye n'ivy'umubatizo. Imana ishimwe cane. Ica gatatu tuzokongera kugarukako ni kijanye no kurambika kw'ibiganza abakozi b'Imana canke kurobanurwa. Mbega kera mw'igihe c'ishengero ry'intumwa byagenda gute? Mbega babikora gute? Mbega babikora bisunze uko kera babikora? Ni gute mw'isezerano rya kera barobanura abakozi b'Imana? Mbega mw'isezerano risha ho Yesu yabikoze gute? Ni gute Yesu yarobanuye intumwa 12? Ni gute Yesu yarobanuye izindi ntumwa zagiye kuvuka nyuma? Mbega Yesu amaze kuduga mu ijuru, abakozi b'Imana barobanurwa gute? Mbega vyagenda gute? Uno munsi barimwo barabikora gute? Uno munsi barobanuza amavuta, umuntu barangiza kumurobanura bamuhaye murantunga, bamuhaye igiti gikomeye gihambaye co hejuru cane, bagacamuha inkoni canke bakamuha inkoni ngo azohora aragiza ngo ishengero, canke bakamuha inkofero yo guhora ashira ku mutwe yambara. Iyo nkofero isobanura iki? Canke bakamwambika ibintu byinshi bitandukanye bivana nuko iryo dini riba rifise urwo rutonde, canke uko urya muntu arobanura aba yaravyinjiyemwo, uburyo yinjiye, ukuntu yabisobanuriwe mu buryo bw'ukuntu arobanura. Ni kuki usanga buri dini rigira ukuntu rirobanura. Bakaca rero basiga amavuta abantu. Mbega ajya amavuta ava hehe? Mbega ajya amavuta yoba afitiye n'isano na ya mavuta barobanuza Dawidi? Yoba afitanye isano na ya mavuta barobanuza havugishwa n'Imana? Yoba afitanye isano na ya mavuta barobanuza abaherezi? Mbega uno munsi turacari muri vya bihe byo kurobanuzwa amavuta? Mbega uno munsi turacari muri vya bihe byo gushira mu ngiro isezerano rya kera? Rero aho hose ivyo byose tuzogenda tubigarukako kugira ngo umukristo yicare yiteguye, yicare ari maso, yicara agavye. Imana ishimwe cane. Ni vyinshi tuzogenda tugarukako, ni vyinshi tuzogenda tugarukako kugira ngo ishengero ry'Imana rinaguke kandi rivugururwe, ndetse abazimiye bongere kugaruka ku murongo, bongere kugaruka ku rutonde rw'abana b'Imana. Imana ishimwe cane. Muri ico gihe rero, hamwe n'ivyo tuzogenda turabira hamwe ivyo byose uko bikorwa nuko ishengero ry'Imana ryabikora. Imana ihabwa icubahiro. None rero ndagira ngo kugira ngo tubandanye n'ico gikorwa uyu munsi, nababwiye yuko turi burabire hamwe intangamarara canke introduction y'iki cigisho, kugira ngo buri muntu wese yicare asobanuriwe, yicara agavye. Abantu benshi barimwo barakurikirana amakuru hirya no hino avugwa ku isi, ariko amakuru y'ijuru abantu benshi bariko barayaronka, bariko barayahabwa, bagenda uko bigombeye, bitwara uko bishakiye, kandi buri dini ryose ripanga uko ryigombeye, buri muntu wese agenda uko yumva bimuhaye uburyo. Ariko ndagira ngo uyu munsi mwene data duhabwe urutonde. Imana ishimwe cane. Haleluya, haleluya. Reka dusengere iri jambo. Turagira ngo tubanze gusenga kakanya imbere yuko dutangura, duca dusoma ijambo ry'Imana mw'isezerano risha, duce duhabwa intumbero, duhabwe urutonde rw'ingene ibikorwa bigiye kugenda. Mana yo mwijuru, ndagushimiye, habwa icubahiro, urera, uragororotse. Uyu mwanya mwami twongeye kugirirwa ubuntu nawe, bana natwe muri iki cigisho gitanguye uyu munsi. Abazocumva bose baze bahezagirwe kandi baze bahinduke, kandi baje ku rutonde rw'abana b'Imana nyakuri. Ndabigushimiye, nuko ndisabiye mpwemu yera, ndasabye amaraso yambonekeko, kandi uko zikara ku munwa wanje, kandi ubutumwa bwongere gutambuka bugere ku bantu bose bwagenewe. Ndabishimye nkenguruka, ndabisenze mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amen. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Mwene data ndakuraritse kugira ngo tubanze dusome igihimba kimwe cyo mu Baheburayo,
ico gihimba nico kigira kiduhe introduction canke intangamarara y'ivyo tugiye kuzokwiga muri ubutumwa bwiza nahawe kugushikiriza. Yesu ashimwe cane. Turasoma mu Baheburayo igihimba c'indwi, ndagira ngo igihimba tugikurikirane, tugisome, tugenda tugisoma, tugenda twumviriza, buri muntu wese agenda atahura, buri muntu wese agenda asobanukirwa, yumve ingene mw'isezerano risha hari ibintu byinshi byahindutse. Haleluya! Hari ibintu byinshi byahindutse, ariko abantu benshi ntibabimenye. Bamwe barabifatiranya, abandi barabivanganya, abandi barabivangatiranya, ntibashaka gucambura ngo bamenye yuko isezerano risha ryaje hageze. Imana ishimwe cyane. Isezerano risha ryaje hageze. Imana yatugiriye neza, twahawe ubuntu bugerekeranye n'ubundi, ibibogaboga muri we nivyo twahawe ko twese abana b'Imana. Yesu nashimwe cyane. None rero dusome mu Baheburayo igihimba c'indwi, turasoma duhereye ku murongo wa mbere. Umutwe w'amajambo uratubwira ngo Yesu n'umuherezi mukuru mu buryo bwa Melikisedeki. Dusome mu izina rya Yesu. Melikisedeki uyo umwami w'i Salemu, umuherezi w'Imana isumba byose, niwe yasanganiye Aburahamu aramuhezagira, hamwe Aburahamu yatabaruka avuye kunesha abami, kandi niwe Aburahamu yagabanirije ikigira 10 muri byose. Irya mbere asobanurwa ngo umwami agororoka, kandi irya kabiri yitwa umwami w'i Salemu, risobanurwa ngo umwami w'amahoro. Imana ishimwe cyane. Hano baracadusobanurira uyu muherezi dufise uyu munsi agereranywa nande mu isezerano rya kera? Agereranywa na Melikisedeki, umuntu Aburahamu yahaye ikigira 10 atabarutse avuye kurwana n'abansi mu minyago yazanye avuye kunesha. Yaciye afatamo 1 mu 10 agiha umwami w'i Salemu yitwa Melikisedeki. Uwo mwami w'i Melikisedeki ni ukuvuga ngo afisemwo ibintu bibiri: ni umwami agororoka, kandi ngo ni umwami w'amahoro. Yesu ashimwe cyane. Uwo Melikisedeki ni umwami agororoka, kandi ni umwami w'amahoro. Reka dusome ku murongo wa 3, turacasobanurirwa iby'uyu mwami Melikisedeki. Ndagira ngo mwumve iyo inkomoko canye akarorero kuko dushobora kumenya Yesu n'umurimo wiwe n'igikorwa ciwe n'igikorwa catumye isezerano risha rivuka. Imana ishimwe. Mwumve iyo byaje biva. Umurongo wa 3 turavuga ngo nta se, nta nyina, nta karonda, nta tanguriro ry'imisi canye iherezo ry'ubugingo, ariko agereranywa n'umwana w'Imana, kandi na ntaryo ahora ari umuherezi. Imana ishimwe cyane. Uyu Melikisedeki ntawuzi se, ntawuzi nyina, ntawuzi imyaka yamaze. Mbega yimye yagiye mu gihugu cy'ubuherezi amaze imyaka ingahe? Mbega yabaye umwami w'i Salemu amaze imyaka ingahe? Mbega yategetse canke yimye imyaka ingahe? Mbega yapfuye ryari? Nta birimwo. Nta se ntawumuzi, nta nyina ntawumuzi. Imana ishimwe cyane. Ntawuzi igihe yavukiye, kandi ntawuzi igihe yapfiriye. Nta tanguriro, nta herezo ryiwe ririho. Bisobanurwa ngo uwo mwami w'i Salemu, umwami w'amahoro, akaba n'umwami agororoka, ngo agereranywa n'umwana w'Imana Yesu Kristo. Yesu ashimwe cyane. Haleluya! None rero ndagira ngo dukomeze ku murongo wa 4. Haleluya! Nuko mwiyumvire uwo muntu ingene ahambaye, uwo Aburahamu sogokuruza mukuru yahaye ikigira 10 cyo mu minyago iruta iyindi. Kandi mu bana ba Lewi ivyagezwe bigera yuko abahawe ubuherezi batangisha abantu ikigira 10 nibo bene wabo n'ahabo bandurutse mu rura rwa Aburahamu. Turakomeza umurongo wa 6. Ariko wa wundi adaharurwa mu rubyaro rwabo yatunganishije Aburahamu ikigira 10, kandi ahezagira nyene gusezeranywa. Imana ishimwe cyane. Haleluya! Hano bariko baradusobanurira yuko mu bana ba Lewi ivyagezwe vyategeka yuko abaherezi batangisha abantu ikigira 10.
Abalewi nibo batangisha abantu ikigira cumi. Imana ishimwe cyane. Ngo nibo bene wabo n'ahabo bandurutse mu rura rwa Aburahamu. Ni ukuvuga ngo abalewi baragaruka bagatangisha bene wabo. Ni ukuvuga ngo imiryango 11 yatanga ica 10 igishikiriza abalewi. Yesu ashimwe cyane. Lewi niwe yakira ikigira 10 akagisaba abande. Yagisaba iyindi miryango 11 ari bo bene wabo. Bose bakomoka muri Yakobo. Abo bose n'abuzukuru ba Aburahamu. Turakomeje. Ngo ariko wa wundi adaharurwa mu muryango wabo yatangishije Aburahamu ikigira 10 kandi ahezagira nyene gusezeranywa. Haleluya. Hariho umuntu wa mbere yabanje kwaka Aburahamu ikigira 10. Uwo muntu wa mbere ntabwo akomoka mu nda ya Aburahamu, akomoka handi, ari andehoro y'ifamiye ya Aburahamu. Uwitwa Melikisedeki yakiriye ikigira 10 ahawe na Aburahamu, adakomoka muri abo, kandi ntaho tubona yiriwe arahabwa amategeko yo kugitangisha no kugitoza. Uyu Melikisedeki ntabwo tubona aho yigeze ahererwa iyo murimo. Bisobanurwa ngo ni umwana w'Imana yararimwo arakora ico gikorwa, yakira ikigira 10 ca Aburahamu. Imana ishimwe cyane. Umurongo w'indwi. Ariko ntawohakana kuworoshe adahezagirwa n'umurengeye. Umurongo w'umunani. Kandi muri twebwe abantu bapfa nibo bahabwa ikigira 10, ariko muri ya majambo yandi cahawe ushingirwa intahe kwariho. Umurongo w'icenda. Kandi twoshobora kuvuga yuko Lewi umwe ahabwa ikigira 10 nawe yari yaragitanze muri Aburahamu, kuko yarakiri mu rura rwa sekuruza hamwe Melikisedeki yamusanganira. Imana ishimwe cyane. Hano turimo turahabwa inkomoko yo byaje biva n'ingene byaje bituruka. Turiko turasobanurirwa yuko Lewi yagiye kugitanga, yagiye gutangisha ibya 10, yagiye gutangisha ikigira 10 ageze avutse kuba ari umwuzukuru, ari umwuzukuruza, kuko Aburahamu yavyaye Isaka, Isaka avyara Yakobo, Yakobo avyara abana 12. Muri abo bana 12 harimo uwitwa Lewi n'uruvyaro rugira 4. Uwo niwe yatoza abandi ibigira 10. Niwe yamutse ko Lewi, Lewi niwe yamutse ko Aroni, Aroni niwe yamutse ko n'abaherezi bose bagiye bakora umurimo imbere yuko Yesu Kristo avuka, imbere yuko haza isezerano risha, imbere yuko Yesu Kristo aza kuba umuherezi mu buryo bwa Melikisedeki. Imana ishimwe cyane. Hano turacari mu ntangamarara canye, turacari muri introduction. Mwumve uko vyaje n'ingene vyaje bizananye, n'inzira vyaje bizananye, kugira ngo buri muntu wese atahure amenye ingene isezerano risha ryavuye kure, ryavuye muri ivyo bintu byose turiko turadondagura, hakaza rero ubundi buherezi. Imana ishimwe cyane. Rero hano ku murongo w'11 hariho umutwe w'amajambo tubwira ngo ubuherezi bwa Yesu buruta ubw'abayuda. Yesu ashimwe cyane. Ubuherezi bwa Yesu buruta ubw'idini ry'abayuda. Murazi ko Yesu ari umuyuda, ariko abayuda bari barashinze idini ryitwa abayuda. Abayuda nibo bari Abisirayeli. Abisirayeli bari bagira abaherezi bitwa Abalewi. Abalewi bakomoka mu nda yo kwa Aroni. None rero hano tugira ngo twumve ingene Yesu Kristo yaje ari umuherezi aruta ubwo buherezi bwose. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ndagira ngo rero tugeze aha mutangure mwumvirize, mwumve, tugira ngo rero twinjire mu majambo akomeye cyane ari muri iki gihimba. Umurongo wa 11 uratugira ngo none yaba gutunganywa rwose kwazanywe n'ubuherezi bw'Abalewi, kuko ku ngoma yabwo ariho ubwo bwoko bwahawe ibyagezwe. Niki catumye bigikwiye ko haboneka uwundi muherezi wo mu buryo bwa Melikisedeki atavugwa mu buryo bwa Aroni? Yesu ashimwe cyane. Ngici kibazo buri muntu wese acumvirize, buri muntu wese agitega amatwi. Ikibazo kiraje
mwene data uri hose, sinzi aho uba, sinzi idini usengeramo, sinzi ukuntu wigishijwe, sinzi ingene wahawe, wasobanuriwe, ndagira ngo nkubaze iki kibazo nawe kiragushitseko, ngo none yaba gutunganywa rwose kwazanywe n'ubuherezi bw'Abalewi, iyaba gutunganywa rwose kwarashoboye gusohojwe n'Abalewi, gusohojwe n'ubuherezi bw'Abalewi, ngo kuko kuri iyo ngoma y'isezerano rya kera y'ubuherezi bw'Abalewi, ngo ubwo bwoko bwari bwarahawe ibyagezwe bizana kwegera Imana canke gukizwa. Ikibazo kiraje ati niki catumye bikwiye ko haboneka uwundi muherezi bwo mu buryo bwa Melikisedeki atavugwa muri Aroni? Niki catumye habaho ubundi buherezi bugomba kubaho? Niki catumye Imana ivuga ati ngira ngo rero mpindure ubuherezi, hazanwe ubundi buherezi, ngira ngo mpindure isezerano rya kera, hazanwe isezerano risha, ngira ngo ndabihindure bisha? Niki catumye bibaho? Byumvikana yuko hari ibyo tugira ngo dusobanurirwe byatumye isezerano rya kera ritagira intege n'imbaraga zo gushobora gukiza abantu. Nibyo tugira ngo turabire hamwe rero. Umurongo wa 12, iyo ubuherezi buhindutse, ivyagezwe ntibibura guhinduka navyo. Iki kibazo ndagira ngo buri muntu wese acumvirize. Umuntu wese, yaba umukozi w'Imana, yaba muri za nzego zose zitandukanye, guhera mu nzego zo hejuru kumanuka, abantu mwese muri mu bakozi b'Imana, abantu bese guhera ku ba apotre, abari bo bitwa bamwe abasenyeri, abandi bakitwa ababishopo, abandi hariho n'abandi bitwa abarevera. Abo bose twarabisobanuye tuvuga ko ivyo byose ari biti, harimwe ibiti usanga abantu barihaye nko kwitwa umusenyeri no kwitwa umurevera. Ivyo ntabwo bibaho muri Bibiliya. Habaho abapotre, hakabaho n'ababishopo, hanyuma bikamanuka no ku bapastori n'abigisha n'abavugishwa, hamwe n'abavuga butumwa ndetse n'abigisha. Ariko ndagira ngo mwumve rero, mwese buri muntu wese iki kibazo kiramushikiriye, ngo iyo ubuherezi buhindutse, ivyagezwe ntibibura guhinduka navyo. Iyo ubutegetsi buhindutse, iyo ubuherezi buhindutse, muze murabe niyo umukuru w'igihugu ahejeje manda yiwe hakaza uyundi, hariho amabwirizwa mwamwe yose menshi ahinduka, hariho amategeko ahinduka, abari bapfunzwe bagapfungurwa, abari barahaniwe amakosa amwe namwe bakababarirwa, hakabaho guhindura amatwara, ivyari byarapanzwe bimwe bagasanga ntibigikenewe, bakabihindura bagashiraho bishasha. Hano rero birasobanurwa yuko muri Bibiliya ngo iyo ubuherezi buhindutse, ngo n'ibindi bikorwa birahinduka, ngo n'ibindi vyagezwe ntibibura guhinduka. Ngo iyo ubuherezi buhindutse, ivyagezwe ntibibura guhinduka navyo. Ubwo ubuherezi bwo mu Balewi bwahindutse, hakaza ubuherezi buturuka mu yindi ngoma, mu yindi nda. Nukuvuga ko Aroni yaturuka mu Balewi, Abalewi bose nibo bava, abaherezi bose baturuka mu Balewi. Ariko noneho mu isezerano risha haje umuherezi umwe, kandi uwo muherezi ntabwo aturuka mu Balewi, aturuka mu Bayuda. Umurongo wa 13 uratubwira ngo kuko wavuzwe kw'ivyo ari uwo mu wundi muryango utigeze kuvugwa ko kubakoze igikorwa cyo ku gicaniro. Uyu muherezi dufise uyu munsi, Yesu Kristo umwana w'Imana, ntabwo yigeze, Imana ishimwe cyane, ntabwo yigeze avugwamwo. Abayuda ntibigeze basezeranirwa kuzoja ku gicaniro, Abayuda ntibigeze basezeranirwa kuzomanyagura ibimazi, kuzokeba ibimazi, canke kuzotanga ibimazi, canke kuzokwakira amashikanwa, canke kuzokora ibikorwa byo ku gicaniro. Nta muyuda yari yemerewe, carazira kikaziririzwa. Rero urumva yuko hajeho gahunda zisha, haje ubuherezi busha. Imana ishimwe cyane, twaragiriwe ubuntu n'Imana, haje ubuherezi busha. Imana yongeye gutanga permisiyo yo kugira ngo ibikorwa by'Imana bikorwe, kandi byari byarabujijwe mu isezerano rya kera. Umurongo wa 14 uratubwira ngo birazwi yuko umwana
birazwi yuko umwami wacu yakomotse kuri Yuda, kandi uwo muryango Mose ntaco yawuvuze ko c'ubuherezi. Ngo birazwi, twese turabizi, na jewe ndabizi, haleluya, yuko uyu mwami wacu yakomotse mu nda ya Yuda, ni intambwe yo mu muryango wa Yuda, ni umunago wo ku giti ca Dawidi. Nta muntu n'umwe atabizi, n'abana barabiririmba, nta dini na rimwe ku isi ritabizi, nta gihugu na kimwe kitabizi yuko Yesu yakomotse kwa Yuda, yakomotse i Betelehemu mu nda ya Dawidi. Imana ishimwe cane, nta muntu n'umwe abiyobewe. Yesu ashimwe. Turabiririmba, buri muntu wese arabiririmba. Ndagira ngo n'utarabiza bimenye yuko umwami wacu Yesu Kristo yakomotse kwa Yuda. Imana ishimwe cane, ni mwene Dawidi. Turakomeje umurongo wa 15. Ivyo birushiriza guseruka gose ko haboneka uwundi muherezi ahwanye na Melikisedeki, atahawe ubuherezi nuko vyashinzwe n'ivyagezwe vyo mu buryo bw'abantu, ariko yahawe ubushinzwe n'ubushobozi bw'ubugingo budashobora gukurwaho. Imana ishimwe cane, haleluya. Yahawe amabwirizwa, kuko yahawe amategeko yo guhindura buriya butegetsi canke ubuherezi bwa mbere, kugira ngo ahabwe ubundi butegetsi canke ubundi buyobozi canke ubundi buherezi budashobora guhinduka, budashobora kuba ranverse, budashobora gusenywa, budashobora kuvaho, budashobora kunyiganyizwa. Ni ubuherezi bw'ibihe bidashira, ni ubuherezi bw'ibihe bidashira. Umwami dukorera ni umwami w'ibihe bidashira. Umuherezi dufise uyu munsi ni umuherezi w'ibihe byose. Imana ishimwe cane. Yarapfuye arazuka, kandi yapfuye rimwe rizima, ntacongera gupfa. Yatanze ikimazi rimwe rizima, ntibigisubira yuko asubira gutanga ikindi kimazi. Imana ishimwe cane. Nabagiye kuno munsi turiko turasobanurirwa intondoroko n'inkomoko y'ingene ivyagezwe vya kera vyahagaritswe, hakazanwa ivyagezwe bisha, kubera ko umwami twahawe ni umwami musha. Imana ishimwe cane. Ubuherezi bwa kera bwaravuyeho, hazanwa ubuherezi bushasha. Kandi Bibiliya yamaze kutubwira ngo iyo ubuherezi buhindutse, n'amabwirizwa n'amategeko navyo bica bihinduka. Yesu ashimwe cane. Ku murongo wa 17 haratubwira ngo kuko ashingirwa intahe ngura umuherezi ibihe bidashira mu buryo bwa Melikisedeki. Haleluya. Nuko rero icagezwe ca mbere cakuweho kubw'inkomezi nke zaco n'ikimazi gike, kuko ivyagezwe bitigeze kugira ico bihingura rwose. Hasubizwaho ivyizigiro bikiruta, biduhesha kwegera Imana. Imana ishimwe cane. Ubuherezi bwa mbere bwaravuyeho kubera ko bwari bufise inkomezi nke, bwari bufise imbaraga nke, bwari bufise ububasha buke. Hanyuma duca duhabwa ivyizigiro kuko tugiye guhabwa ubuherezi buzokwamaho, butazokongera gusenyuka ukundi, ariko n'ubuherezi bw'ibihe bidashira. Imana ishimwe cane, haleluya. Ngo ivyo vyakozwe kuko bararavye barasanga, Imana yaravye iritegereza, icisanga icagezwe ca mbere cari gigomba kuvaho, kuko cari gifise inkomezi nkeya. Nta nkomezi zarimwo zo gukiza, nizo gutabara, nizo kurokora. Amabwirizwa n'amategeko ntaco yamara co gukiza no kurokora no gutabara. Ibimazi vyatangwa ntaco vyamara, ntaco vyakora, kuko yaba ubitanga nawe yari umuntu apfa, ntazuke. Ngo kuko ivyagezwe bitigeze kugira ico bihingura rwose, hasubizwaho ivyizigiro bikiruta, biduhesha kwegera Imana. Imana ishimwe cane. Rero reka dusome no ku murongo wa 20 ngo kandi ivyo ntivyabaye hatariho indahiro. Abalewi bo bahawe ubuherezi atandahiro, ariko iyabuhaye uyo yararahiye imubwiye iti, Uhoraho ararahiye ntazokwicuza, atura umuherezi ibihe bidashira. Haleluya. Umva, ubuherezi dufise burakomeye, ntibushobora kunyiganyizwa, kuko bwabayeho, habaye indahiro. Ubuherezi bwa Aroni nta ndahiro yabaye. Haleluya.
nta ndahiro, nta bindi bintu, nta ndahiro bwahawe Aroni wo mu Balewi, atandahiro. Ariko ubuherezi dufise uyu munsi bwobwo bwagiye kubaho, habaye indahiro. Imana irarahira, iravuga ngo Uhoraho ararahiye ntazokwicuza, atura umuherezi ibihe bidashira. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Yesu n'umuherezi ibihe bidashira. Aroni ntabwo yari umuherezi ibihe bidashira. Uca wumva itandukaniro ry'imbaraga. Imbaraga za Aroni ni z'akanya gato, kuko buri mwaka yamatanga ibimazi. Yamatangira ibimazi igihugu, ihanga rya Isirayeli, buri mwaka amezi 12. Ariko uyu Yesu we, umwami wacu Yesu Kristo, haleluya, yatanze ikimazi rimwe rizima. Ntabwo ahora agitanga buri mwaka nkuko abantu benshi bahora bagaruka kwizihiza Pasika buri mwaka ngo Yesu ngo yabambwe. Abo baba ariko barashaka kudusubiza mu buherezi bwa Aroni. Abo bantu batubwira ngo Yesu yabambwe, ngo ku itariki zinizi ngo nimuze tugende ngo tuje guhimbaza Yesu yabambwe. Abo baba ariko barashaka gufovya no kugabanya imbaraga z'ikimazi twahawe, z'umuherezi twahawe. Uyu Yesu twahawe ntabwo ari uw'amezi 12, ntabwo ari uwupfa shakane canke buri mwaka. Ni umuherezi w'ibihe byose, ni umuherezi w'ibihe bidashira. Haleluya, Imana ishimwe cyane. None umurongo wa 22 uravuga ngo uko niko Yesu yabaye umwishinzi w'isezerano riruta ryarindi. Yesu yabaye umuherezi, yabaye umwishingizi, yabaye umupare, yabaye umuvyeyi wo guhagararira ishengero. Aravyiyemeza kandi ahabwa isezerano ry'ibihe byose, azohora ari umuherezi ibihe bidashira. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Haleluya, Imana ihabwa icubahiro. Turanezerewe kubw'ivyo, ndanezerewe mwene data. None rero reka dukomeze umurongo wa 23 ngo kandi babandi babaye abaherezi benshi kuko urupfu rubabuza kwamaho, ariko yowe kuko yamaho ibihe bidashira afise ubuherezi budakurwaho. Yesu ashimwe. Babandi baza barapfa, umwe agasimburwa n'uyundi, umwe akagenda undi akaza, ugasanga umwe yapfuye, haje uyundi. Ariko Yesu we ahora ari umuherezi ibihe bitazoshira. Imana ihabwa icubahiro cyane. Haleluya. 25 nico gituma ashobora gukiza rwose abashikira Imana kubwiwe, kuko na ntaryo yamaho ngo abasabire. Yesu n'umuherezi mukuru adusabira, asabira biwe nkuko muri Yohana 17 habivuga buri munsi. Wame wibuka rya sengesho litubwira yuko Yesu ari umuherezi mukuru asengera biwe. Yesu yaradusengeye akiri ku isi, kandi nuno munsi Yesu akomeza kwakira imitwaro yawe, akomeza gusenga, akomeza gusengera, akomeza gutangira ibimazi, akomeza kuvugira. Yesu n'umuvugizi. Yesu yaturungikiye mpwemu wiwe, ahora tuvugira n'umuavoka. Mpwemu twahawe ni mpwemu w'ubushobozi. Ntabwo twahawe mpwemu y'ubuja ngo twongere gutinya, ariko twahawe mpwemu w'ubushobozi, adutakisha ngo aba data. Haleluya, ngo mpwemu w'Imana abwiririkanya n'impwemu yacu ngo yuko turi abana b'Imana. Imana ihabwa icubahiro mwene data. Haleluya, haleluya. Nuko rero Imana ishimwe cyane. Reka dusome umurongo wa 26 ngo byari bitubereye kugira umuherezi mukuru ameze atyo, yera, atagira ubugunge, atanduye, yatandukanijwe n'abanyabyaha, yashizwe hejuru y'amajuru, atarinda kubanza gutanga ibimazi by'ivyaha by'iwe vyaha uko bukeye nk'aba baherezi bakuru bandi, hanyuma agatanga ivy'abandi bantu, kuko ivyo yabikoze rimwe hamwe yitanga. Ivyagezwe bishiraho abanyantege nke kuba abaherezi bakuru, ariko ijambo ry'indahiro yaherukiye ivyagezwe rishiraho umwana w'Imana yahinguwe rwose gushitsa ibihe bidashira.
amen. Yesu nashimwe cyane, Yesu nahabwe icubahiro, Imana yo mu ijuru nibishimigwe. Haleluya. Mwene data, yo niyo mahirwe dufise. Yesu ntagira agasengwa, ntagira icaha, nta caha yigeze akora. Nico gituma ikimazi ciwe kidukiza, kikatubohora, kikadutabara, kikadukura kw'ivyaha. Imana ishimwe cane. Nuko rero mwene data, ndagira ngo nsozere mwereka amajambo make yo kugira ngo turangiriza uyu munsi, ariko twitegura kuzogaruka kuri vya bindi byose twagiye tudondagurirwa. Hari ibintu byinshi mugiye kuzobona byahindutse. Imana ishimwe cyane. Hari amategeko menshi yahindutse. Abantu benshi bagenda bazimizwa mu buryo butandukanye kubwo kutabimenya, ariko hari amategeko menshi yahindutse, kuko y'ubuherezi buhindutse n'amabwirizwa n'amategeko nabyo birahinduka. Birahinduka. Reka turangirize kuri uyu murongo w'indwi mu gihimba c'umunani. Abaheburayo igihimba c'umunani umurongo w'indwi. Umutwe w'amajambo uravuga ngo isezerano risha riruta irya kera. Umurongo w'indwi uravuga ngo iyo ryarindi rya mbere ritaba ko agasembwa, ntihari hakwiye kuronderwa irindi. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Tugarukirije ngaha, reka twongeye turisome aha tugira turangirize, tuzofatiraho. Haravuga ngo iyo ryarindi rya mbere ritaba ko agasembwa, ntihari hakwiye kuronderwa irindi. Imana ihabwa icubahiro. Uyu ni umwanditsi wa Bibiliya. Uyu ni umwanditsi. Haleluya. Uyu ni umwanditsi w'igitabo cera c'Imana, Bibiliya. Uwanditse igitabo c'Abaheburayo yaravuze ngo iyo ryasezerano rya kera ritaba ko agasembwa, bene data, ntihari hakwiye kuza irindi. None ubwo haje irindi sezerano risha, mumenye yuko hari ibintu byinshi byahindutse. Ndabatangariza ndababwira yuko hari ibintu byinshi byahindutse. Ni Bibiliya ivyivugiye. Bibiliya ni ivyivugiye yuko hari ibintu byinshi byahindutse. Haleluya. Hari ibintu byinshi byahindutse. None rero mwene data, mubimenye, mubimenyere, mubisobanukirwe. Nawe ahuri niwibaze, wisuzuma ati mbega koko kumenga ndacari muri ibi bintu vya kera. Atugo ko none ko birimbariye ko hari byahindutse. None ubuse kwisezerano rya kera ryashaje hakaza rishasha, none bingendeye gute koko kubona nkomeza kwigumiza muri ibi vya kera? Suzuma urabe yuko utakiri muri rya kera, muri rya sezerano rya kera, utari mu buherezi bwa Aroni, utari mu buherezi bw'Abalewi. Suzuma urabe yuko utoba warateye umugongo ubuherezi bwa Yesu Kristo. Yesu Kristo n'umuherezi mukuru mu buryo bwa Melikisedeki, n'umuherezi yatanze ikimazi rimwe gusa kimaririkanya kigakuraho ivyaha. Imana ishimwe cane. Ndagira ngo nawe ahuri rero mwene data, wumve ko witeguye kwinjira muri ubu buherezi bw'isezerano risha bubonerwa muri Yesu Kristo umwami wacu. Reka dusozerera aho dusenga. Uno munsi yari intangamarara, nuko muhezagirwe. Yesu abagirire neza. Reka dusenga. Imana wera, Mana ikomeye, Mana ya Aburahamu, Mana ya Isaka, Mana ya Isirayeli, mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye yuko watugiriye neza ukaduha isezerano risha ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ndagusabye ngo mwami umpe kurikorera, umpe gukorera ubuherezi, umpe gukorera uyu mwami yampfiriye, uyu mwami yambambiwe. Ndamuvuge, ndamwemangire, ndasengera umwene data, wongere kumuhingura no kumuvugutira no kumweza, maze mwami wacu Yesu abatarahinduka bahinduke, abatarava muri isezerano rya kera barivemwo, bakire ubuherezi bushasha bwo mu isezerano risha ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ndasabye mwami ngo amaraso y'umwagazi w'intama w'Imana aboneke kuri uyu muntu wese ariko arakurikirana ubu butumwa n'izi nyigisho, yongere guhinduka, yongere kuvugururwa no kunagurwa mu izina rya Yesu. Urakoze kubikoze mwami, nuko izina ryawe rihabwa icubahiro. Kumvise aya majambo meza y'ubugingo bose ubahezagire. Ndabasabiye guhezagirwa no kuvugutirwa no kwezwa, maze bahinduke babe ivyaremwe bisha, bavuka ubwa kabiri, bongere kwezwa no gutunganywa. Ndabigushimiye, ndabisenze nizeye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amen. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Rero tugarukirije ngaha, iyi ari intangamarara. Ndabararitse gukomeza gukurikirana ibi vyigisho. Tuzokurikirana twumve ibijanye n'ukuntu
ubuherezi bwa kera bwahindutse hakaza ubuherezi bushasha bwo muri Kristo Yesu. Tuzorabira hamwe ibijanye n'ivyo abantu benshi bariko barasobanurirwa bijanye n'ibigira cumi, hano na hano babivuzemwo ibijanye n'ukuntu kera vyatangwa. Mbega umuherezi mushasha yaje ari wo kwaka ibigira cumi. Tuzorabira hamwe ivy'umubatizo, ukuntu amadini ariko arabatiza, mbega babatiza gute, mbega babikora nk'uko intumwa zabikora. Tuzorabira hamwe ibijanye n'ukuntu abakozi b'Imana no munsi bariko bararobanurwa, mbega barobanurwa nk'uko Yesu yarobanuye ishengero, nk'uko abakozi b'Imana barobanuwe mu isezerano risha, mbega baracabikora nk'uko mu rya kera babikora. Tuzobirabira hamwe n'ibindi byinshi. Yesu abahezagire. Mwari kumwe na mwene so Mbonimpa Abeli. Nimero za telefone utanguza 1-800-588-777. Umwami Yesu abahezagire. Haleluya. Amen.